Ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa se bivanye n'amasaha muriko murakurikiranira ko kino kiganiro cacu. Nizere yuko mumeze neza mwese aho muherereye, nanje ndaho ndameze neza ndashima Imana. Bakunzi ba BDUSA rero iki ni ca kiganiro cacu Home Sport. Nkuko mubibona uno munsi twagendereye ku kibuga centre technique aho hari abakinyi bo mu mugwi nserukiragihugu Intamba Murugamba aho bashoboye kuba barakorera imyimenyerezo. Twavuze ati reka tuze turabe abakinyi bacu aho bako barakorera imyimenyerezo, tugerageze kuyaga nabo, tuyage n'umukoca, tuyage n'abakinyi bamwe bamwe, batubwire n'icizere bo baba bafise, n'icizere baba ko barahaba abarundi, na cyane cyane yuko uburundi bumaze igihe kinini cyane butaryoherwa. Peut-être ko dufise umukoca mushasha, ngira ngo ibintu bigiye guhinduka, bagarukana umunezero mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turaza kugerageza tuyage n'abakinyi bamwe bamwe, turaza kugerageza tuyage n'abakoca, batubwire ikintu bako barategura n'ikintu bako barakora kugira ngo bagarukane wa munezero dukeneye w'abarundi, kugira ngo natwe dusubire kwibona ahantu heza cyane. Nahimana, urameze neza? Ndiyo, mshukuru. Reka ndagukeze kwanza kuba waratumwe ko mu guserukiragihugu Intamba Murugamba. Urakoze. Ya, ndagukeze no kuba wararonse ekipe yawe nshasha mu gihugu kibanyi ca Kenya. Urakoze. Banda FC. So Chassir, kubera iki wafashe ingingo yo kuba wova mu mugwi wa Bumamuru kandi saison yasa niyirangiye, en plus kabusize ekipe ishobora gutwara igikombe igaserukira igihugu mu nkino za Afrika, ukabona size uri umukinyi uboneka yuko wari mu bakinyi bafite ibitsindo byinshi? Ndo maisha yetu ya mpira. Hii ni kama kazi katika kazi zingine, na ukipata fursa ya kutoka nje natakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu, sababu ndo ule wakati umefikia wa kutoka. Usiwazi kwamba uko na goli nyingi, ritme imepanda, unatizama nyumbani nitaishi aje, na unatizama kule nimepata ngapi. Na sio kwamba kusema kama unatoka kwenye timu ya Bumamuru unaenda kwenye Bandari FC ni kwamba ile kipo una ugomvi au unaichukia. Ndio maisha ya mpira gisi yanazoeleka. Lakini sungejikausha kwanza kidogo season ikaisha. Kwa sababu tunabakiza mechi ndogo tu. Yote ilikuwa mawazo, lakini kuna wakati inafikia muda inatakiwa utoke. Tugerageje kuraba mu mugwi wawe wa Bumamuru, urumwe mu bakinyi novuga yuko ekipe yagenderako. Igenda ryawe uva muri Bumamuru ntubona yuko rishobora gusiga litiriganije ekipe yawe ya Bumamuru? Hakuna hata kimoja, sababu ekipe sio ya mchezaji umoja kwamba Chassir ndo Bumamuru. Hapana, ni wachezaji wote, na wachezaji wote wenye nimeacha Bumamuru na waamini sana na nina imani watafanya vizuri. Na sidhani kama pengo langu litaonekana likubwa, sababu mwenye anapacheza hivi Enoke ni mchezaji mwenye naamini sana na kiwango cha juu. Wampe muda wampokee kama gisi walivyonipokea mimi wakati natoka Mvitalo na kuja. Na imani atawafurahisha, na kuna wakati itafikia watanisahau, sababu na muamini najua tu atafanya vizuri katika poste yangu. Tukijaribu kuangalia hapa Burundi panapitikana miaka mingi sana hatuna meilleur joueur anaweza kufikisha goli 20. Ukiangalia ni kwa sababu gani panakosekana nini? Kwa kukosekana ni ile mtu kama uko unafunga kuna wakati inafikia mreturu unakuwa unapoteza malengo au juu kitu gani kile ulikuwa unatafuta, unakutana focus uliweka sana mfazi aliafu returu panatokea matatizo, au wewe pekee ujielewe penye unaenda. Pana wengine inatokana na matatizo ya timu, wenda mtimu panakuwa matatizo, wenda wanabadilishia kocha, ule kocha anakuwa na confiance na wewe. Sababu mambo ya hapa Burundi mnaanza mkamaliza season mmebadilishwa na wakocha hata watatu au waine. Wajuere ni wale wale, wachezaji ni wale wale. Sasa pana wakati mwingine inakosa kulaumu wajuere sana, inatokana na mfumo gisi wanakuja kuwachezesha. Lakini na imani na muamini sana au Petit Claude wa Magara na Ngurunziza Alfredi ni wapiti wenye naamini sana na imani sana. Hizo goli zi unasema kama panapita muda mrefu wa waenezi. Naamini kama huyu msimu watazieneza wale watoto wao, sababu ni wenye wako wanajua wanatafuta kitu gani kwenye mpira. Kama mchezaji mwenye kuna experience, panakosekana nini ili wachezaji hapa Burundi wasonge mbele? Ni moyo tu na bidii na kutumika na kuheshimu wenyewe wacheza nao na kuheshimu viongozi wa timu na wakocha wa timu.
Acha nikushukuru sana kwa muda wako. Siwezi nikakupotezea muda kwa sababu naona mko mazoezi. Nashukuru kwa muda wako, nadhani tutaongea vizuri siku nyingine usipokuwa mazoezi. Aya, asante pia na mimi. Aya, tena courage. Okay. Yes, bakunzi ba Bidi USA rero nkuko twari twabibemereye yuko tuza kugerageza kuvugisha abakinyi bamwe bamwe batewe iteka ryo guhamagarwa mu guserukira igihugu Intamba mu Rugamba. Twabarondeye ubu rero tukaba turi kumwe na Girumugisha Jean Claude, muramuzi cyane mu mugwi wa Magara Young Boys, akaba kuri no mwanya tuvugana ari meilleur buteur ngaha iwacu mu Burundi. Nawe sundi bamutazira Musauza ameze neza. Ego meze neza ndashimye. Ego entraînement z'umukaca mushasha wazibonye gute? zimeze neza cyane. Okay, umukinyi mwariko murahiganirwa ibitsindo ari we Chassir Nahimana yaronse uwundi mugwi akaba yagiye gukinira muri ndi higano. Ubwo nta cizere biguha yuko ushobora kuguma mu kibanza ca mbere? Ikintu ca mbere kuri ivyo Chassir n'umukinyi afise experience. Kubona yaragiye rimwe ndabishima. Andi naho nkabona yuko nawe yari gusigara ari kunera za ntege zo gutuma tuguma duhangana. Hamwe vyoshika uno mwaka ukaba umumeilleur buteur, ryo ari incuro yawe ya mbere, uwo vyumvamo gute, wo kwifata gute? Ikintu ca mbere nka jewe ubwiwanje nona kwikomera n'amashi kubera ni ibintu n'ubwa mbere bibaye, ibintu nari nzi ko bitopfa binabaye ariko vyarabaye. Uyu mwaka n'umwaka wa mbere mu higanwa rya Primus League, ekipe yawe ukinamwo ariyo Magara Young Boys ntabwo iri mu ma ekipe twoha amahigwe yuko bayo twara igikombe, nta nubwo iri mu ma ekipe atanu ya mbere. Kuba uri meilleur buteur kandi ukaba uri muri ekipe iri mu kibanza ca kure nk'ico onya, ubikesha iki? Nubuhe buhinga wakoresheje? Ca mbere kuri ivyo cyo no bikesha ni bagenzanje. Kuba turi mu kibanza ca kure naho imisi yose dutsinda, birashika mugakubitwa mugatsinda. Rero kuba mfise n'ibitsindo byinshi, ca mbere kugira abagenzi banje ndabashimira cyane kuko bose ivyo nkora byose n'ibitsindo ntsinda mbo babishiramo ingufu kugira bibuko. Ya tumaze imyaka myinshi ngaha mu Burundi atamukinyi turonka nka meilleur buteur akwiza ibitsindo 200. Tubiheruka kera cyane kuri Rodima vugo niwe yigeze gutsinda ibitsindo birenga 30, ariko wewe uyu mwaka ufise ibitsindo 14. Unganya n'umukinyi yabaye umumeilleur buteur mu mwaka uheze, umwaka wose ariwe Patrick Kanyanga Banza, ariko ufise ibitsindo 14. Urafise icizere cyuko championa ishobora guhera warakwijije ibitsindo 200 cyangwa kabirenza? Ikintu namambira abantu benshi nuko ibi byose kuba nshikanye ibitsindo 14 ni Imana. Ego nimba na vyoshika kubera Imana na idashika ku bitsindo 200 canke birenga. Kubera Imana na idashika ivyo 14 sinzi ko no bironka, cyo gituma nivyo bindi sinzi ko no bironka canke no bitsinda. Cyuma byose rero kubera turacafisa ama match atari make gutsinda ni Imana. Uvuga ati rero wewe inshallah. Yego. Bon, hamwe woguma uri meilleur buteur gushika championnat ihere, urategekanya kuguma mu mugwi wawe wa Magara Young Boys cyangwa uvuga ati ndashobora kuja mu yandi ma equipe ashobora kundondera, dufate nka za Flambeau du Centre, Bumamuru, Message Ngozi bishise bakakurondera? Ico sinovuga yuko ngo ndacengo ndiko ndarondera yindi migwi no jamo kugeza isa n'umwanya nta mugwi mfise ndiko ndavuga ngo ndafise ahantu noje kubu ndacyari yajya. Bon, nk'ubu bishitse ugaheza iyi championnat y'uyu mwaka hagaca haboneka offre ivuye hanze, donc hakaboneka yandi ma equipe yo hanze y'igihugu akurondera, kubgawe urumva ko kwirukira kuja mwayo ma equipe yo hanze canke uvuga ati reka mbanze ngume ngaha mu Burundi nkine championnat ya Primus League kugira ndabe yuko noronka iyindi experience irengeye yufise uyu mwanya? Kuri ivyo bivana kubera kenshi iyo haje nk'umuguriha o hanze cyabisaba yuko urondera abantu bama bakuri hafi bagwanura bagira ati ibintu bimeze kuno kunuko nimba bikwiye ko nguma ngaha kubera ibintu byose utumva impanuro sinzi ko ibintu byose bikunda. Impanuro niyo ya mbere ku bantu bagusumba, ku bantu bagukuriye imbere ya byose gukina football, nibo bashaka kugira ati nimba byo ukunda usiga, nimba byo ukunda naho urashaka kugenda. Kubgawe naho nk'ingingo ufata nkawe ni wanje principe ya mbere nkaje urako simfise imyaka myinshi ndacyari muto kujanze igihugu
byo bari avantage kuri jewe byo bari avantage kuri jewe kubera vyotuma iyi experience naho no iburanga mu Burundi naho no banarayironka neza ajya ndashobora kugenda binkundiye nkaca nkura ya experience nini irenze. Gira akajambo ubwiye abakunzi b'umupira w'amaguru n'abakunzi b'umugwi wawe Magara Young Boys cyane cyane abakunzi biwawe ku gatwe kawe. Nk'akajambo no babwira nuko ndabashimira cyane. Kenshi iyo ndi mu kibuga baranira intege zo gutuma nkora bijya bintu byama bituma yuko mboneka yuko nkomeye. Yego. Bon dora tubona abakinyi benshi iyo bamaze kuba abameyo bite canke bamaze kuba ivyamamare usanga ahantu hose aribo bavugwa bagerageza kugara cyane ku bafana babo kandi aribo babaha inguvu muri kijya gihe baba bari mu kibuga kubgawe bimeze gute uriyegereza abafana bawe canke nawe urabagarako. Uri genda nakubwiye ocha wibaza niko nanakubesha umunsi umwe nawe atariho nzobaze nk'umuntu uvuga ati genda kurikirana musaza canke Claude adushaka kubwira. Reka ndagushimire cyane ku mwanya wawe. Ego murakoze. Ndaguhe nakanya uruhuke ndabona yuko urarushe n'akabeho karakwiye. Merci beaucoup. Turabakunda cyane tugerageza kuguma tubakorera ibintu byiza cyane kandi bibashimisha. Bakunzi ba BDUSA rero ubu naho turi kumwe n'umukinyi rurangirano umukinyi novuga yuko afise kazoza umukinyi ariko arabikora neza cyane muri kino gihugu cacu c'u Burundi kandi bigaragara ko akiri umwana muto cyane nawe sundi ni modeli Akibaru wo muri Message Ngozi. Reka tumuramutse Akibaru meze neza. Meze neza namwe mumeze neza. Alhamdulillah ndashima Imana. Amakuru y'imisi ni meza. Akibaru umuntu akuravye arabona yuko uri umukinyi genza neza ubikora neza ukiri umwana muto cyane wiyumva gute canke nikiye cizere biguha kubona wamaze gutangura kwizerwa gutumwa ko mu ntamba z'abantu bakuze. Cizere bima binyereka yuko imbere ari heza mbandanije nkora nkuko ndiko ndakora nkaca nshima Imana kuba ariyo ituma ibi byose ndabigera ko gushika kuri uwo mwanya ugasanga bamenyereza bari bose ariko arangomwa ntuma ko muri equipe nationale. Turavye carrière yawe kuvyitwaramwe neza cyane mbega uba ushaka kuguma ubandanya ukinira umugwi wawe Message Ngozi canke urafise ivyiyumviro vyuko wohava uzogenda kuronderera ahandi mu yandi ma equipe. Nta wama ashaka kuguma iwabo ifo yuko ushanja ugahindura akarere ukaja kuraba kuko ugumye iwanyu kumubona vya bindi nyene. Intego zacu abakinyi nk'abakinyi majority abakinyi nka benshi no gukina ugira usohoka uje ukina hanze mu bindi bihugu. Na cyane ko bavuga ngo akanyoni kataguritse nikamenye iyo bweze. Nuko nyene. Uri umukinyi abikora neza cyane benshi baribaza ati kubera iki kugera n'isaha ukiri mu Burundi kubera iki ni kubura imigwi gutuma ko yo mu bindi bihugu canke ni kutamenya kwigurisha nk'umukinyi canke nta management ufise. Ivyo vyose uvuze si kuvuga ngo vyose ngo umuntu ngo ababibuze. Kimwe gusa muri football dukina ikintu ca mbere hatangura ni chance. Urashobora kuzi football ariko ugasanga hari umuntu ashoboye gutera imbere rimwe na rimwe mu buryo utabona bivanye na chance yagize kuri uwo munsi uko match zose ntushobora zikina cyo kimwe. Ushobora gukina no musi neza ku match kurikira bikanka ugasanga iyo match revyanse kandi wakinye match zitanu zikurikirana neza ugasanga iyo match vyanse niho warashaka umukinyi yari yamaze gushika abo bitwa manager ugasanga rero uwo munsi chance ntiyabaye yawe ugashobora kubura ayo mahirwe niko kenshi bigenda gusa ikizera umuntu akigumana mu gihe akiri karakora. Reka ndagufelicite ku match iheruka kuba yahuje umugwi wa Message Ngozi na Kayanza United wabikoze neza cyane watsinze n'ibitsindo byiza cyane ibitsindo vraiment ubona yuko biri mu bwenge bwinshi cyane sinareka kugufelicite. Merci sana gusa naho harabashoye kwibaza ko natsinze bibiri nkanje yego naraserebuye uko igori ukuntu byinjiye ryavuye kuri njewe gusa n'abantu uri kuraba video urabona yuko igori umeo nije narisinze gusa umwari w'umukinyi wa Kayanza ashoye kuwutangira ko ni wari ugiye mu igori wari umeze nk'usoka gato yuca ku ruhande acha utera mu igori ushobora kwinjira. Abantu benshi baragize amakenganye ni kuri kijya gitsindo bamwe bakavuga ati cinjije muderi ya Kibaru abandi bakavuga ati
n'umukinyi wa Kayanza United yitsinze ako kandi uri kuraraba kijya gitsindo turabona ko niyo ujya mukinyi wa Kayanza atagikorako ku nguvu za cyari gifise bana kumenga cyari guhava cinjira mu igoro muri make niyo mpamvu abantu benshi bashoboye guserebura bakanabona yuko Meon Jane atsinze gusa nanje muri jewe kuntu nagiye guserebura nkuko Meon Jane agitsinze kuko umupira uravye kuntu nawuteranye n'inguvu n'ukuntu wari ugiye guca mu igori warabona yuko neza haza kuva mu igitsinda kuko ujya mukinyi yagerageje kugarura ngo ntuje mu igora ariko ntiwovuga yuko nitwokwemeza samposa ko ari we yitsinze n'ubundi kijya gitsindo cyariko so Akibaro wewe wibona hehe canke wumva ushaka gushika hehe mu myaka iri imbere atari na myinshi cyane muri jewe ndiko ndavyiyumvamwo ndashaka nanje gutera imbere nkaja gukira mu zindi championnat nkava muri championnat ngaha nkashobora kwevuriwa nkaja mu zindi championnat reka ndakwifuriza amahirwe mvuga ati Imana kuja imbere ishikane n'indoto zawe championnat uyu mwaka igitangura nko mu majourne 5 canke 6 championnat igitangura niwe mukinyi wari ufise ibitsindo byinshi niwe waza imbere mu bakinyi bafise ibitsindo byinshi ariko kugera uno munsi ntabwo tukubona mu ba meilleur buteur byo bavyagenze gute vyafiriye hehe ntaho vyafiriye kuko kujya natsinda niko nabandi mu nyuma ushobora gusanga nabo barabonye ati uwo muntu ari aratujya ikare ndende reka nawe dushiremo ingufu dushoboye kumudubura ni nkuko gushika kuri uwo mwanya utari kurambona muri bariya novuga nka 4 canke batatu ba mbere si uvuga ngo mfise ibitsindo bike ivyo mfise byose ubundi ko ndegera si uvuga ngo ni bike cyane kandi n'abatsinze ubunya bari hari ya hejuru muri ujya mwanya nabo hari igihe wasanga bari inyuma yanje nabo bashoboye kugira ingufu nibisigura yuko ntashobora gusubira gushiramo ingufu nkashobora gusubira kuduga kandi nkaja muri bari babiri ba mbere canke batatu ba mbere ariko uriha basi cizere yuko hamwe woshiramwe ingufu n'Imana ikabigufashamwe ko championnat ishobora kurangira ari we uri mu meilleur buteur inshallah nta muntu yocika ingufu uko match zisigaye ni nyinshi cyane match indwi ni match nyinshi cyane kuko nivyo bitego ukuntu nabitsinze uvuga yuko nashoboye kuba nko muri journée 5 ndi meilleur buteur zari match zibiri gusa natsinda amagora abiri ibitego bine biba birinjiye niyo mpamvu umuntu adashobora gucika intege ni nkuko ushobora kumva none umunsi ejo ndatsinze bibiri ndatsinze ibindi ndashoboye gushika muri 10 n'ibindi 14 uko wa mbere meilleur buteur afise ibitego 14 courage so tumaze imyaka myinshi cyane muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi tutaronka umumeilleur buteur ashikana ibitsindo 200 tuberuka kera cyane novuga kuri Rodima avugo niwe yashoboye gutsinda ibitsindo by'abashika nka 30 ariko ivyo bintu tuberuka kera cyane kurana nko mu mwaka uheze umumeilleur buteur yarafise ibitsindo 14 byonyene wewe nk'umukinyi afise experience ubona yuko hoba habuze iki kugira ngo mu Burundi dusubire kuronka ibitsindo byinshi nko mu myaka iheze novuga yuko sinojanga mvuge yuko ngo arabataka tudashoboye gutsinda cyane tutagifise ubushobozi nk'ubwabo ba Rodima avugo baciye no kuvuga yuko buri champion izanana n'ibintu vyayo bishasha uko kiriya gihe cya Rodima avuga uri kuraraba ni gake wasanga nk'uma equipe intérieure za hose bakinisha abana bakiri bato wasanga ari abantu bisumbuye gato bakuze bafise mu myaka myinshi ugasanga ari higanwa ry'inguvu rimwe abantu ubona yuko mentalite zabo kenshi baba bafise vision sana so ico novuga rero kuvyerekeye ivyo bitsindo ubunya championnat iracari mu match ziracari nyinshi kubona meilleur buteur afise ibitego 14 ntibisiguye yuko azogarukiriza kuri 14 nawe arashaka gushikana ibindi kongeza kibindi bitsindo kugira agire ibitsindo byinshi muri championnat niyo mpamvu ntogira ico mvuze ngaho onya ni ku ruhande rw'abasatirizi umva turacakora mu gihe championnat igisigaje journée indwi ziracari match nyinshi cyane gira akajambo ubwiye abakunzi b'umupira w'amaguru abakunzi ba equipe yawe message ngozi na cyane cyane abakunzi biwawe nka Mudeli Akibaro ku gatwe kawe akajambo no babwira no kubandanya bashigikira umupira w'amaguru mu Burundi uko ubunya ibintu biko biratera imbere sico kimwe nk'ubwa mbere n'abakunzi banje nabo nkabashimira ukuntu baguma bamba hafi bantera intege iyo vyanse iyo vyakunze nico tuba dukeneye muri football apana yuko no musi vyanse ejo ucutangura uko mindura uriya wapi yagira ibinibyo oya bagumoye bashiramo inguvu muri equipe zabo bafana babatera intege abakinyi babo babahe courage nyinshi Akibaro kandi ndagushimire cyane ku mwanya wawe nawe ndabashimiye kandi nongera ndagutera intege courage imbere yawe nkuko natangwe ndabivuga imbere yawe ni heza uracara umwana muto cyane uracafise imyaka iyo gukora Merci. Yes bakunzi ba BDUSA rero
nkuko mwavyiboneye twari twishikiye kuri centre technique kurabaho abakinyi bacu bakina muri equipe nationale du Burundi bako baragirira imyimenyerezo nobemerera yuko tuzobandanya dukurikirana abakinyi bacu uko imyimenyerezo iri kiragenda kandi namwe tuguma tubazanira bishasha turabakunda cyane ciao ciao